ikintu cya mbere umuntu wese akeneye ku isi cyangwa Kiryoshe ni amahoro, umunezero. Ufise amahoro ugira umunezero, kuko ushobora kuba nubwo butunzi ata amahoro ufise nta cy'ubutunzi nabaye gusubira muhira natsinje imuzu muhira hari kure deja twari saa 2 anniversaire gutangura 17h30 kubera imvura yatevye naciye nizi imuzu solite ya mbere yatagushe ndarondera umugenzi quelque part nagaze nizi panaro nambare je habavye ubu sinkeneye kurego gushika wambone subiye muhira ico gihe nari inkenye nta nduhera twa déplacement nari mye ngo subiye yo nongere ngaruke umuntu w'imbajaje ndamujya imihari yataturana yaza yewe Lolilo yarahinduye umuduga abantu ngo paho gwiza tu akavuga ko yawukiye mu bikorwa nimba ariho wavuye umva bikora atera imbere Diwan ari mu bantu barafise amaronsa ama concert menshi abasene bariko baravuga yuko batagira batavuzwa cyane ngaha mu gihugu ivyo bintu bivuga ku ikirande STV every story matters. Where no my people out there, them come down bad boy shot, I could believe in champion must conquer for real. Bomba club, it's a boom fire. Yes, bakunze ba STV ni Black Friday, ni Ikiganiro, musanzwe mubona kuri STV Black Friday, mbandi kumwe n'impano zigiye zitandukanye, abaririmbyi, abamenyesha makuru bagiye batandukanye, tuko turungurana ubwenge. No musi turi kubona papa STV, mubona kuri screen za STV, tugiye tuganire kuvyerekeye, murabona yuko umwaka uri kurahera, tuzaza kuyaga kuri byinshi byerekeye umwaka ibyaranze STV, bandi abafurize bonane na Noel nziza kuri mwese. Reka ndamuramutse abanze namwe baramutse. Bera byose mbanze nshimire abarongoye ni Weva Vista abarongozi bayo kibanza cyiza turiko ukinama ku gicumi ukiri kwikaburimbo ukibona ndibazana ama etage abiri atandukanye ari kote zose droite na gauche ikibanza cyiza kiriko kirafasha ugwaruka twe dukora utuntu twacu nyene to irafasha n'abaririmbyi ngaha hariho concert ya Fabilo ku tariki 20 sinibuka neza ko 24 kuri Noel kandi hari umengo mutima lo comedie ibona nashobora kuba Lolilo na Frima Boy urumva yuko nabantu bagize ikintu kinini kiko kirafasha abantu benshi nanje TV online yanje STV niri kirakorera mugiye kwibabona babashigikira ibintu bica vyiyaga hariho sona na massage ndizera yuko kwe nta kintu na kimwe cyo kuruhura umubiri kidahari hari haho abana badoda amapembe ya niki ivyo byose gashaka kuri Noel mwana wiwe no kuri bonane uzomuzana we na madamu Ciringe mu gihugu yes kini novuga ati ni MC Andi cyangwa papa STV yoba afise ibintu ashobora gushimira umwaka ni munini yawo ciye mu bintu byinshi ibyo ibintu papa STV yabonye byagenze nabi byabaye nabi kuri we ze challenge yagera abona 2022 challenge nziza yagarabona niza je ikintu mbona ko cyabaye kibi ni ikintu ntatakaje ntashobora kukuronka kandi ni kuvuga nta muntu twabuze haba no mu muryango mu STV haba no wacu nta muntu nabuze nimba naragwaye narakize nimba naragize isanganya ryaraheze ndakomeye urumva je nta ikintu kibi cyose ni ikintu kigenda nikigaruke ariko ibyabaye bibi ndizera ko nzobironka mu mwaka uza cyangwa no bimisi racyasige ndashaka kubironka je nshima byiza tu ibibi naje nta numwanya ndabiye shetani ni mubi imana ni nziza umashira imbere imana cyane challenge yagiye arahura nziza nazo dushoye kuzimya zikenya ni nkiza izintu nziza zabaye muri 2022 ikintu ushimira 2022 je nama mu ma challenge imisi yose nta munsi yaburumva nta numwanya rero kuyavuga cyane kuko njamye ndabona amapera kaza itiro rigapfa rifuye ni kuvuga yuko iyo ni challenge nayo nyene kuzuba ngira ku kamoto barabizi sira maisha yatani ibiganiro ndiruka inyuma ya Frima Boy nk'inyuma yande nka ski bose barondera kugira banzi ico nshaka gushika challenge aho ndi hose ndiko ndajya nkoba na pere y'ikiganiro ati amasara ageze kula peti zinaisha umva rero jewe challenge n'ubuzima bwanje kandi zizohera kandi sishaka zihe oya nizizohera ko nta musi nzojya nicaye byo birumvikana yes concept ya Black Friday turabanza tugatangura tukamenya umuntu ari abantu benshi MC Andi mu majambo make kuva gitangura ataraza muri journalisme MC Andi wava yarameze gute yari umuntu icambere cyo nzi na kuva kuri 5 narakunda football cyane na yose ndibaza ku mwibere kwa mama ko mama yarakinye football et puis mama yarakinye football kandi yari umunyakomeye kandi mama wanje ndamukunda cyane kiri mu bintu mara umunsi ntavuze
abamama bose bubaho ndamukunda cyane ariko kandi ubaha abamama bose bo ku isi inyuma y'abapapa je no kuri isi nobesha nubaha kwanza abamama hama abapapa bo batanga ubuzima ya hanyuma kandi inyuma y'ubwo buzima muri 2016 2015 antuka haraciye ibintu murabizi twese turabizi et puis biratwima amahirwe bamwe kuma dukina turi muri muti kurazi atamutekano nta kintu nakimwe kiza ko kihari et puis rero ca ndavuga ati 2015 yari umupapa yitwa Kalambe Christian afise école Saint Basile yarafashije benshi ndi sûr hari n'abanyeshuri benshi babura mu Minerval akaturihira niho niga ico gihe je no kuri sinariha kubera football yangiye ati peti yangi ngo wige ukine gusa umupira impano yawe kure arashaka kungura ico gihe muri 2015 mu ntango hari mu kwa mbere nko mu malo 20 mu malo 15 z'ukwa mbere ashatse kungura ico gihe nari umwiri mupeti ashaka kungura 600,000 ico gihe 600,000 ico gihe muri 2016 yari nk'amahera yari nka 5 millions uno munsi yari amahera hacaza abandi bantu nguyu ni jwere wangu je amahera ndayarata bro narababaye aho nyine twari muri demi final iwiwe ndarasa amahera ariko giye bukira demi final je ndavuga ati reka ndamwemeza ari uyamazo ari uyamaya ndamwemeza muri demi final turapasa muri final turaroga niho ryambere mbonye ko muri umupira waroga turakora ibintu kweri twe twavyitana amazina mafeye iki hari ibintu nyene twakora ariko ntisukuroga komtere bavyita kwikingira kwiproteja kuko nta muntu yoroga ngo aronke igitsinda je sindavyemera gusa uri proteja niba ari ibintu umuntu yakoresheje ntibigufate bro ariko narahuye n'abantu bakora ibintu kweri twatsinda ibitsindo 5 7 10 ariko tugeze muri finale babo byaranse byarabaye ibindi bintu rero bimaze kubuko dukoresha bya bintu baraduha ama condition man ngo ntavyo kugira ngo ntavyo kurambanya n'abakobwa muramukije ugasanga ari mu misi cabipfa cyo kintu kibaye ndavuga ati no kuko je nguma nkunda umupira kandi ndiko nabura n'inoti narirate franga nini maze kuyarata ca ndabiheba camvuga ati je m'en fous sinzi ivy'Imana yanteguriye naenda staffinga ndi muri 3e division ngiye muri 2e division no sindenga ngaha ndahevye umupira ndawuhevye Imana ikizana ibindi nari mfise impano je Lolilo umugenzi wanje depuis 2014 ari umugenzi jusqu'à maintenant ni nka famille ari mu bantu jewe antuka nkunda kubivuga ariko reka ndagace hejuru ico nzari mu bantu batumye jewe nkunda kazi ndagakora kuko tubaye musanze no munsi twasanga ibintu byinshi tuwaga cyane isanga nakunze ibintu cyangwa ati nanjye nshaka umunsi umwe nzonkenera no mwanya ni Imana ishimira ryavuga ati andi nifanya akakitu tuze dukore bya ndoto yarabaye ndoto ya mbere yabaye kandi ishimira kuko umugenzi vraiment agiye hanze arambye ati mimi naenda nini nkeneye promotion ngo masoro indirimbo nkeneye promotion nini biraryoshe kumva yuko hariho dream yawe muri aka kazi maze ukisanga muri byoroshe mu ntango ariko hari n'abatufashe nabi je narababariye arabavuga yuko jewe ataco nzovamwo s'il te plaît bariyizi baba bahari kandi ntaco uzovamwo ariko hari abandi bavuga ati wowe uri mwikintu uri mw'Imana ikomeye cyane gose wowe urafise ishaka urubaha jewe ndubaha bro ndubaha ndakundana nta muntu nanka jewe nimaze kubuko Imana yacivuga ati ukwanka cinda gukunda sasa kanda gushire muri hacabaho ikintu andarabaho ariyubaka Imana ishimwe ntabuze uwo azi kubaka gushika no ni andi ikino cyumviro kugira ashobore kuyita STV iyo idea yavuye hehe byagenze gute STV rero arabatakizi no mu majambo yose kandi basigura ibintu byinshi hari aho isigura igisusu ariko twege insiguro yacu ya S harimo peace amahoro normal shalom urazicereje shalom n'amahoro y'Imana shalom numva chavuyemo shalom ijya S ijya seri hagati shalom hamujya a iri hagati harimo izina ryanje n'izina ry'umuntu wanje dufashanye kuko bya misi yose donc iyo bayigize hamujya shalom n'amahoro hamujya turashima cyane kwivuga yego n'akantu iri complete yabijya bibiri ariko harimo andi harimo n'izina ry'undi muntu bitangwa nyene na
turi mu bantu nibo bagize Steve hanyuma Shalom n'amahoro y'Imana yego ama 8 tuzosigura ego indoto urumva ndi yashaka gushikako ubu arasa no yigeze ko mbega nizahe ntuzeye muri kazoza andi arikabona STV ikija ashaka kuyibona ku rwego ruhe mbega muri kazoza canke mu wundi mwaka nibihe bintu andi akeneye kugeraho muri kazoza narabirekeye Imana muri kazoza narabirekeye Imana hanyuma ico nizera Imana irakunda umukozi Imana irakunda umuntu akundana Imana irakunda umuntu umunyamahoro Imana irakunda umuntu atanzigo atabana Imana ico nsenga Imana izomfasha ivyo bintu ndabigire ndabigumana ndazi ducinteze zogenda neza umwaka uraheze handi ni bande bantu ushimira ni bande bantu gahira ndashimira job ganje nije nkora hama abandi bakabona ndashimira staff yanje yose ndashimira umuntu wese afite umutima mwiza kuri STV ndashimira abantu bose baboretse imbere ya kamera hari aho bitageze neza nkamuvumbura akabura nabi ariko mu nyuma tukatahurana nkamweskiza ko akambabarira ariko kuba yaraboretse imbere ya kamera zanje hari ico yamaze bisigura yuko bise impact nini kuri jewe abafana bacu turabakunda ndabashimira kandi bari ngaha ku mutima umutima uri yagoshe bari ngaha ku mutima kandi twama tubashimira abo bantu bose rero muri rusange ndashimira umuvyeyi wanje asenga avuga ati umwana wanje atera imbere ndashimira abavyeyi badana abavyeyi b'abakameramani bavuga ati abana bacu batera imbere nubwo turi gwaruka turashima cyane cyane kirugira byose rero Imana iradushoboje buri kimwe umwaka urangiye hariho abakozi tutakibona kandi hari abakozi bama bashaka novuga nti kuri mu makomantere babaza ati Queen bakasaha bakabaza Jinera mbega ico kintu yo kivuga ko iki kubera byose byabaye muri uyu mwaka ico kintu yo kivuga ko Papa STV abakozi bose ko batari muri STV ni byiza ko badahari bagiye neza nta mukozi n'umwe yavuye muri STV nabi nta numwe vraiment nibyo twishimira umwe yaronse ahandi akora uwundi aja kurushinga uwundi aja mu vyiwe nyene umva nta muntu urumva kuri kamera ngo yaranyivye amahera yarameranye nta narimwe kandi twizere yuko iyo bariko baratera imbere uko biri kose umuntu agiye kurushinga bareka aratera imbere kandi tunamukeza kandi ndagukeje cyane ku ntambwe waragezeko Imana ibahezagire muzobe amakara n'urubera bize bigende neza reka twinjire gatonya muri Kiganiro novuga nti insolite cyawe yandi ni Kiganiro kimeze gute ni Kiganiro ugerageje kuvuga mu majambo make ni Kiganiro kimeze gute Kiganiro ikintu cya mbere umuntu wese akeneye ku isi cyangwa Kiryoshe n'amahoro umunezero ufise amahoro ugira umunezero kuko ushobora kuba nubwo butunzi ata amahoro ufise ntacu ubutunzi bisigura yuko kuba jewe gusa insolite hari ni Kiganiro nshaka gituma umuntu atwenga anezerwa twese kwisi turafise ama insolite yatubayeko akarero jewe mama w'umwana wanje naka insolite nkako mama w'umwana wanje jewe umunsi nja kumuraba umunsi tubona n'ubwa mbere naka insolite ntazopfa niba umunsi wa mbere muja kubona tubona for the first time sinari ko nzomukunda sinari ko nzomudraga yaje naramubonye ndahabuka naye ngiye kuvugana nawe ibintu vya business bro byose ndavyibagira mubanza cyane isanga naguye mu rukundo usanga wafashwe nafaditse cyo ndavuga ati umukobwa kweli je akanci kuno muzi ngo mukuraye kandi ati tuba tureke cyamvuga cyandaja imitomi urazi ko atari imitoba nk'iminota 10 nza numva nyishuye ngwerega ngo wibagiye ibyakuzanye uko nyene bibagiye ibyakuzanye umva nkiyo ni insolite ko yambaye kosa nari nkwiye kubivuga namaze kuvuga ibyanwa amaze kuvuga ibyagutwaye rero utuensolite turatuma umuntu yibuka utuntu tukamutwenza tukamuryohera rero niyo mpamvu nakizanye ndose amahirwe yo kuronka abo tugikorana akavuga utuensolite twabayeko gusa ndagikora kuko umuntu wese arafise ama insolite amadagira ama insolite yabaye ku wundi barabara inkuru wabwiwe igishaka kwipartager abandi je naragize insolite fisi anniversaire hari muri 2018 fisi anniversaire umunsi haragwa imvura nyinshi sana Dada ndiko nagera haragwa imvura guhera 17 gushika 20 abantu nabemvise muze dusangire ikineke baraza yari yaberenga kuri Tribeca mu Kinama jewe bariko baraza naye ndiko ndaza bajaji kigwa hasi
kirapengamira nyerera mu byo waguye kuri side ikipengamira iwanje nyene urumva nari nambaye ipantaro yera bro yagarutse isa n'ukundi iyo insolite ni insolite wabaye ukigira gute byavuye kugira naciye ngenda gutiza impuzu wabaye ugisubira muhira natije impuzu muhira hari kure deja twari saa 2 anniversaire gutangura 17h30 kubera imvura yatevye naciye nizi impuzu insolite ya mbere yatagushe ndarondera umugenzi quelque part nagaze nizi pantaro nambare je habavye ubu sinkeneye kurwego wagukeneye gushika bambone subiye muhira ico gihe nari nkenye nta n'uduhera twa déplacement nari mye ngo subiye nongere ngaruke umuntu w'imbajaji ndamujya imihari yataturana yaza tujewe je nagize gutiza impuzu vema impuzu nambara nabwira umuntu urambwira ati niza nizi impuzu nambare kwera anniversaire habavye ibajaji yahengamye abantu ushitse mugoro banza abantu bibate na story oce wete yahize imisi kandi bwari bwiza ariko bukeye niho nabibwiye abantu gusa attention iyo anniversaire yari ifise inkezagiro naronse ama envelope nayasanga mama yara menshi plus de 500,000 ari anniversaire gusa isabukuru gusa mugoro mba nivyabereye gusa ikintu cyose Imana bayagitegura ikindi kintu ndashima Imana ikintu cyose kiba ku mwanya wacu ku mugambi w'Imana kandi habiki hateguye ikindi insolite rero ni ikiganiro kizoba gihuriremo abantu bavuga insolite zabayeko umuntu wari wese ni kugira ikiganiro n'ukuri cyo kwitwengera cyo gutwenga cyo kuvibinga cyo insolite gusa zitwenze izindi YouTuber cyangwa abajournaliste bose bari mu industry uravye 2022 umuziki w'u Burundi ubona gute yandi je ko nari mu muziki cyane simunda kuvuga ko byinshi ariko hari abantu bariko barakora bene Lolilo yarahinduye umuduga abantu ngo bawo gwiza tu akavuga ko yawukiye mu bikorwa nimba ariho wavuye umva ko ratera imbere Diwan ari mu bantu barafise baronse ama concert menshi abasani bariko baravuga yuko batagira batavuzwa cyane ngaha mu gihugu ivyo bintu bivuga ku ikirande ko naho nzatembera kenshi mu kabari wowe uko yagenza kubyumva yo mpeko makere nagize radio sindayumva cyane nari radio mfise mu muziki w'u Burundi wumva uvuzwa muri telefone yanjye uravuzwa cyane uyamvuga hanze nakubeje nka madamu ya Damatsi yandirimbira akazi Diwan afise indirimbo ikazi body radyoshe kabisa indirimbo inshashe yafizo ndabizi indirimbo salva afise indirimbo nziza muhungu nkunda ndanayifana indirimbo muri rya album ya indirimbo kazi sindayifata izina ariko ndanayifise muri telefone gusa acha dukubita copyright gusa ndayikunda cyane umva bariko barakora cyane gose cyara twobaririmbyi kugira natwe tuze turaronka abantu tuze turakoresha ko turagira iki ni kahe kantu kuba journaliste kuba YouTuber kandi kantu twovuga novuga nti kuri bo bariko fighting ariko barakora cyane ko bagira iki uravye 2020 ukuntu imeze uko ibintu bya YouTube abarundi abariko barafightinga ni benshi aho bari hose rero ubuzwe ka fightinga 2023 kwanza imana izo tumuje imbere muhezagira mufashe hanyuma kandi tuzo fighting kwa kundi nyene kugira ngo turabe ko hari tuzova tugira handi je reka nshimire kwanza nyakubaho umukuru w'igihugu ndayishimiye papa leta nkozi na leta mvyeyi no kuri Mutama yubaho Mutama twaridoze cyane kubera umuyaga kuko Mutama kweri ubahwe Mutama kuko jemeruka kubona umuriro no musi tuvuga niho wacitse umara iminota 20 utara nka 15 minutes utabonetse naheruka kubibona kera yaheze arahacigiye kinini hafi kwezi kuri make ni kuri Mutama yubaho yarabikoze yarumvise amarira abana biwe aravuga ati jewe kwerekana gikorereko umuyaga nk'ubu ni full tank ubu muginaga binoshimira jereka nshimire Lionel Messi Argentina sinzi ko ubuzima buzomushikiye jewe rende umuntu nkunda football ntaba nkunda na Lionel Messi turi babiri ndamukunda cyane gose n'Imana ivyumva yaratwemeje mwe birenge rero ari mu bantu bampaye amahoro bamumunezero bamwambika shazibu baramwimika Mutama nubwo uheba umupira je wanyoheye byaheze shaka uheba no munsi ntaco bitwaye nanje ndoca ndawuheba mbere
ubu je nahinduye n'izina nitwa MC Andy Messi je nitwa MC Andy Messi kabisa ariko baramwitira ari umwana wanje wo mu nkunzi bavanda mwita izina rya Messi sasa abo bantu genda bashimira cyane gose sino birengagiza akajambo kamwe ko twita yuko ari umukunzi wa Andy umukunzi wanje cyane ukuri kumukunda nama ndayumubwira ikintu ntaramubwira ahubwo nico no kwiyumvira akajambo kamenyene kari romantique kame gatonya ku mukunzi nuko mariage yacu zo bari nziza cyane gose ivyo nizeye akajambo nziza ko mariage yacu zo bari nziza ni kiru ni bon ikintu wifuza cyane gose kubaka urugo ni byiza kandi n'Imana iheza ndifuza ko ari umuntu azoba controller Andy wese mu misi ine wese akamukontrola yambara gute genda gute care kuko niwe muntu yomara bwa mbere ndamumara ndifuza ko ari umuntu nzoba nizeye ko ari we controller akajambo kamwe yabaza ki video ikiganiro umwana wazokibona yakura akajambo kamwe ku mwana wanjye azoca baza iki gihe umuntu azoba yarahari cyangwa umuntu azoba yari hafi yanje azoca mubaza urukundo nakunda umwana wanje ataragira ubwenge azorumubwira niyo arumubwira azoca ngurira akado ico gihe azosanga namukunda cyane abafansi ba STV nibazi batazi yuko ndakunda umwana we kandi amitwararika kandi yamakora ibishoboka byose nta munsi ndamara iminsi ibintu mubonye umwana wanjye bimaze gushika rimwe nkamara umunsi ntamubonye ndi ruguru ariko birangora ku munsi biragoye cyane gose je nibaza yuko kugira dushira akadomo ku biganiro n'akaye kajambo twatwibagiye kuvuga kwese nibagiye kuvuga ko abafana bacu ari kirumara kuri rubuga rwacu mudushigikire nkuko mwama mubikora turabashimiye kuvyo aho mugeza twongera dushima n'abagiye kuza bushasha bamenye ko twege tubakunda tumaze kugira nta nombre yabo dukunda umushasha we baguma baduga cyane gose cyane gose ese bakunze ba STV nabwiye ko no museri Black Friday cyariganiro cya macuma ka 2022 cyanyuma tugisozereje kuri Papa STV tumushimira no kubindi bikorwa yakoze muri 2022 no kubindi azokora mu wundi mwaka rero bakunze ba STV n'abafansi ba STV n'abafansi ba Black Friday mugeno we nziza bonane ciao tuzosubira mu wundi mwaka STV every story matters.